kubaho umuntu adafise ukwizera nukuri n'uruhombo rukomeye cyane, kuko umuntu abaho adafise ibyizigiro bya kazoza, akabaho azi ko Imana idashoboye. Kuvuga Imana uzi ko idashoboye canke kugendana n'Imana uzi ko idashoboye n'uruhombo rukomeye cyane, uko abagendana n'Imana bazi ko ishoboye irabakorera, irabagirira neza. Mwari muzi yuko hari abantu bagira ibibazo bikarenga hamwe babona umengo noneho ibi n'Imana ntavyo yoshobora. Nengera nakubwire ngo nimba vyarakunani bikananira abantu wagerageje gutakambira, Imana yoyo irabishoboye. Nuzu utakaza ivyizigiro gushika kuri ugo gwego, nuzu ucika intege gushika kuri ugo gwego. Ushobora kuba ugwaye ingwara abaganga bamaze kugerageza kenshi igihe kirekire imiti itandukanye, ugatinda ukavuga uti nta wundi muganga yobishobora. Nengera ndakubwire ngo harasigaye umuganga umwe ari we Kristo. Kristo n'umuganga mwiza, avura neza, avura n'ingwara zananiye abaganga bose bo mw'isi, we wakazishobora. Imana irabishoboye. Naho byo babigeze hiyo ntutakaza ivyizigiro, naho byo babimaze igihe kirekire ntutakaza ivyizigiro, naho wowe ubona umengo vyarenze urugero ntutakaza ivyizigiro, naho wowe ubona umengo ufise ideni utabona inzira zo kuririha ntutakaza ivyizigiro, naho wowe ubona umengo noneho ubukene bwasidukanye n'iyonka ntutakaza ivyizigiro. Ndagusabye ntuwe umuntu apinga, n'uwo umuntu apinga kuko gupinga nibibi cyane gose. Niwumva uvuri karavugishwa ibigiye gukoreka, reka gupinga, kuko uzobirabisha amaso ntuzobibamwo, uzobirabisha amaso ntuzobiryako, ntuzobigenderamwo. Hari igihe umuntu avugishwa n'Imana ati bigiye kugenda ukunuko, umuntu yicaye hari agatangura kuvuga ngo hato ngo ivyo nivyo nashoboka, ngo ntibizopfa bishobotse mu gihugu cy'u Burundi. Imana ivuze ibivuze, Imana ihishuye ikintu ibihishuye biraba nta kabuza, nta gishobora kubizibira. Imana rega ifise inzira zirenga igihumbi, uvyibuke. Urashaka kubutabona inzira no munsi, ariko Imana irafise inzira izocishamwe kugira ivyo bintu bishike. Burya igikomeye nuko umenya neza ngo mbega n'Imana yavuze. Woba uri kuranyumviriza wisuzugura yuko atacu ushoboye, umunsi wawe urahari wo kuvuga inkuru nziza. Burya nagiye gusanga umuntu wese arafise umunsi we wo gukoreshwa, arafise umunsi we wo kubikimazi, arafise umunsi wiwe Imana ikwikozeko ngo ubigikoresho hashitswe ivyo yavuze. Nukuri nta kidashoboka. Imana ivuze irashitse. Wewe kubera utazi inzira, utazi Imana kwigenza, turahora kandi buryo umukozi w'Imana avugishijwe iminsi yose ntuzupinge ngo avuze ibinyoma, kubera utabizi aho bavuganiye n'Imana canke ko Imana iri kirakorera muri we. Pfuma uhora, ureke gupinga, kuko ni wapinga uzopfa utabibonye ivyo umukozi w'Imana azoba avugishijwe.